ubutumwa kabiri. Nimehubiri Uganda zaidi ya mara 10. Mu Buganda navuze ibirengeye ciro 10. Kwa hivyo ninasema kama angekuwa François yaba yari jewe Francis akiangalia safari zake ndiko ndabizongendo za missionary subuvuga butumwa na kule kote alikosimama kuhimiza kanisa na hanu hose yagenda teri intege na kule kote alikosimama kutia wapendwa nguvu na handi hose yagenda atera intege kwa neno la Mungu biciye mu ijambo ry'Imana na kule kote ambako alipita hose yaciye kwa huduma yake ya kiapostoliki ubumbango giwe ry'ubuvuga butumwa anaandikia mwanawe yandikiye umwana wiwe anamwambia nimemaliza vyema yamubwiye ati narangije kwizera I have finished well aravuga ati ndangije urugendo rwanje nimemaliza kwa njia inayostahili ndangije urugendo rwanje mu nzira ibereye jioni ya leo uyu mugoroba kuna watu katika ibada ari abantu muri aya minga ambao walianzisha mambo bashobora baratanguje ibikorwa mwanzo wa mwaka huu munango y'uyu na bado hayo mambo yanakwama hanyuma ivyo bintu vyabo vyaragezanira kwama imebaki mwezi moja hari asigaye ukwezi na siku chache tu nimike turangiza umwaka haionekani kama itakamilika nuri kurabona ko bizoshizwe I declare a special grace jewe ndakuzaniye ubuntu bwiza natangaza neema special ubuntu butangaje ya kumaliza vyema ko kurangiza neza ya kumaliza vyema kurangiza neza ya kumaliza vyema kurangiza neza pokea hiyo neema ubwo buntu kwa jina la Yesu Kristo jina la Yesu Kristo neema ya kumaliza ubuntu bwo kurangiza neza kwa njia inayostahili mu nzira ibereye Geukea mtu mwambie utamaliza vyema. Hindukira mugeza wambia tuzorangiza neza. Mwambie tena. Mugira tuzorangiza neza. Utamaliza vyema. Mugira tuzorangiza neza. Inua mkono wako wa kulia. Kwa kw'iburyo. Sema mara 3. Vuga ati nzorangiza neza. Nitamaliza vyema. Zorangiza neza. Nitamaliza vyema. Zorangiza neza. Nitamaliza vyema. Zorangiza neza. Katika jina la Yesu Kristo. Jina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Grace is divine enablement. Ubuntu ni kuwezeshwa kushobozwa kwa kiungu mu buryo bw'ubumana. Grace ubuntu ahitaji mkono wa mwanadamu. Ubuntu ni bukenega ibiganza by'umwana w'umuntu. Grace ubuntu ni kuwezeshwa. Ubuntu ni gushobozwa kwa kiungu. Gushobozwa kubumana. Neema ubuntu inaingililia burinjira mahali ambapo mtu ameshindwa bukagera ahantu umuntu yari yananiwe. Neema ubuntu inafanya kazi bukora ibikorwa pale ambapo mwanadamu hawezi. Handi umwana w'umuntu yananiwe. It is divine enablement. Rero ubuntu ni igikorwa cy'ubumana. Jehova akuwezeshe. Umwami Imana agushoboze. Jehova akuwezeshe. Umwami Imana agushoboze. Roho Mtakatifu akuwezeshe. Roho Muyera agushoboze. Umalize hiyo program. Urangize neza ugo rugendo. Umalize hiyo program. Urangize ugo rutonde. Umalize hiyo project. Urangize uyo mugambi wawe. Umalize hiyo kazi. Urangize ivyo murimo wawe. Umalize hayo masomo. Urangize amashuri. Umalize mipango ya harusi. Umalize ulichoanzisha. Urangize neza kwa sababu si mapenzi ya Mungu kubera si ubugome bw'Imana. Ukatishe ulichoanzisha hagati cyo watanguje. Hagati si mapenzi ya Mungu. Ubwo si ubugome bw'Imana. Ukatishe kugira ngo ucire kile ulianzisha. Ico wari waratanguye kubicira hagati. Ni mapenzi ya Mungu. Ni ubugome bw'Imana ya kwamba uanzishe na ukamilishe. Ubugome bw'Imana ni uko utangura kandi ukasozera neza. Please understand. I am a teacher. Jewe ndi umwigisha mu ntahure. Ukisikia ni number 1, nimba vuze cyambere, icya kabiri, number 3, icya gatatu, it is because I have been called to teach. Nuko jewe nkunda cyane kwigisha. So number 1. Rero icyambere. Are you ready? Muriteguye? Baza mugenza wati mbega uriteguye? Muulize Kiswahili. Mubwire. Muulize Kiswahili. Mubwire mu Kiswahili uko tayari? Uko tayari? Mwambie uko tayari.
mubwire bimubwire uko nyene. Amesemaje? Avuze gute? Yego cyane oya? Number 1. Ichambere, Mungu atakamilisha Imana izoshitsa kile alichoanzisha mwenyewe. Ico yatanguje vuba. Kile alichoanzisha Ico yatanguje hata achilia katikati. nizogicira hagati. Atahakikisha izokwemezwa amekikamilisha. aruko yakirangije. Yeye si Mungu Wowe uri Imana wa kuachia mambo katikati. wo gucira ibintu hagati. Anaanzisha Imana irabitangura na kandi anakamilisha. ikabisoze Na rikabishika. ndio sababu Biblia inamuita Nico gituma Bibiliya imwita Alpha Alpha and Omega. na Omega. He knows how to start. He knows how to finish. Ni watanguza kandi ni wahereza. Anajua jinsi ya kuanzisha. Arazi uburyo atangura, Anajua akamenya jinsi ya n'uburyo kukamilisha. arangiza. Nitaomba ndugu yangu Ndibusabe musavyi wanje tusomee wa Filipi. dusombe mu Bifilipi. Abifilipi 1. Kwa Kiingereza inasema Mu Cyongereza bavuga ngo he who started a good work, kandi ico nizigiye nakekeranya he will surely come to finish. nuko watanga igikorwa ciza muri mwebwe azogiheraheza gushitsa ku munsi wa Kristo. Amen. Amen. Can you read again? Reka tugisubiremwo. Kandi ico nizigiye nakekeranya nuko watanguye igikorwa ciza muri mwebwe azogiheraheza gushitsa ku munsi wa Yesu Kristo. Amen. Aliyeanzisha, uwatanguje ataachilia katikati. ntazobicira hagati. Aliyeanzisha uwagitanguje kazi njema igikorwa ciza ndani yako. muri wewe. Aliyeanzisha uwatanguje kazi ya wokovu igikorwa c'agakiza ndani yako. muri wewe. Aliyeanzisha uwatanguje ito mtakatifu, gutwitanga kwera, huduma ndani yako, ibango muri wewe, ataiachia katikati, nizoricira hagati, ataikamilisha. izorishitsa. Biblia iravuga neza. Biblia inasema vizuri. Hivyo Ndo hivyo. iravuga neza. Biblia inasema vizuri. Aliyeanzisha uwatanguje igikorwa, kazi njema igikorwa ciza ndani yako, muri wewe, ataikamilisha. azokirangiza. You have every reason to celebrate. Uravizi mavu. Aha, una sababu. Una kila sababu. Urafise impamvu. I'm receiving the anointing. Uri kuraza ubuvuta ariko araza, amavuta yo kumenya ikirundi ariko araza. Uravizi mavu. Uko na sababu To celebrate yo kugoko kwiyaka mu what he bitsinzi. started in you. Kubera ufise ico, Because he will finish. kubera ufise ico watanga uzokirangiza. Furahia Tangura kunezererwa alichoanzisha ico watanguje ndani yako, igikorwa muri wewe, kwa sababu ni impamvu atakamilisha. azogishitsa. Shetani apende asipende, Satani abikunde canke avyange, Yesu alianzisha Yesu yarabitanguje kazi njema ndani yako, igikorwa ciza muri twebwe, kazi ya uimbaji, igikorwa c'uburirimbi, kazi ya uombezi, igikorwa kazi c'ubusenzi, ya kuhubiri, igikorwa co kuvuga kazi ya ubutumwa, kusupport igikorwa kanisa. co gushigikira ishengero. Aliyeanzisha Uwagitanguje kazi ya wokovu igikorwa c'agakiza ndani yako, muri wewe, atakamilisha. azogishitsa. Receive that grace Akira, of finishing well. akira Neema ubuntu ya kumaliza bwo vizuri. kurangiza Inua neza. mkono wako, sema Bwana Yesu, Kuryo nasema asante vuga ati urakoze kwa Yesu, sababu ya neema urakoze kubw'ubwo ya buntu, kumaliza ubuntu vyema. bwo kurangiza neza. Hey, 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 hey. Hallelujah. Haleluya. Neema Ubuntu ya kumaliza. bwo kurangiza neza. Number 2, Ikigira kabiri, Mungu hubariki Imana ihezagira, mianzo yetu ihezagira intango zacu sana sana cyane cyane kuliko miisho yetu, Imana ihezagira intango kurusha iherezo ryacu, kuliko mianzo yake. Imana ihezagira intango zacu kurusha impera zacu. God
blesses our ends Imana ihezagira impera zacu more than our beginnings. kurusha intango. Usijali sana Nacho bitwaye juu ya kule ulianzia. kubwandi watanguriye. Angalia sana Raba cyane juu ya kule Mungu anakupeleka. aho Imana irikira kujana ikugamije gushitsa. Rudia tena. Ndagisubiyemwo, nurabe cyane aho watanguriye, ahubwo raba cyane aho Imana igamije kugushikana. Anapenda sana Imana itwararitse cyane kumaliza mwisho wako, kurangiza neza iherezo ryawe, kubariki mwisho wako kugira ngo ihezagire iherezo ryawe kuliko mwanzo, kurusha intango kuliko yawe, kule ulianzia. hahandi watangurira. Usiangalie sana Nurabe cyane kule ulianzia, hahandi watangurira. angalia sana Raba cyane kule mkono wa Jehova hahandi ikiganza cy'Imana unakupeleka. kiriko kirakujana kigamije kugushikana. Duhicubahira Imana, duhicubahira Imana, tudugiriza Imana icubahiro, tudugiriza Imana icubahiro. Nataka ndugu yangu atusomee Job 42. Yobu 22. Job 42. Ayubu 42. 42 igitabo cha Yobu. Verse 2. Haravuga ngo ati nzi yuko ushobora byose kandi ko atagishobora kubuza imigambi yawe. Amen. Soma tena. Ndasubiramwo. Yobu yemera ko atsinzwe. Ati nzi yuko ushobora byose kandi ko atagishobora kubuza imigambi yawe. Amen. Na Mungu Imana akabariki ihezagira miisho impera ya Ayubu za Yobu kuliko mianzo ya kurusha amatanguriro yiwe. mianzo ya Ayubu Amatanguriro ya Yobu ilijaa shida, yari afise ingorane, ilijaa mateso, yari yuzuye akaga. watoto wake Abana biwe wakaangamia, barapfa, ng'ombe wake inka ziwe wakaangamia, zirapfa, ngamia wake ingamiya ziwe wakaangamia, zirapfa. na baadaye Hanyuma ikigeretseko magonjwa ingwara nazo ikamshambulia ziratera Yobu, mwili wake. zitera umubiri wa Yobu. Lakini Biblia Ariko biratubwira, inasema jioni ya leo neza kuri ya mugoroba, kwamba naye Mungu iravuga ati Imana ambaye anapenda ya Mana ikunda kubariki miisho wezagira amaherezo yacu kurusha intanguriro zacu, akabariki ikihezagira mianzo ya Ayubu, intera za Yobu, miisho ya Ayubu amaherezo ya kuliko Yobu mianzo kurusha amatanguriro yiwe. huyo Mungu Uyo Mana iyo angali ako hai, iracahoraho alivyobariki kujya yahezagira miisho ya Ayubu, amaherezo ya Yobu, abariki miisho yako yezagira pia. n'amaherezo yawe. Angali hai, Imana ihoraho hivyo hivyo ukujanye n'irindi aliachilia neema ire kwiyubuntu ya kumaliza yo vyema kurangiza neza juu ya mtumishi wake umusavyi wayo Ayubu, Yobu, aachilie irekure neema hiyo ubuntu nyene ya kumaliza yo vyema kurangiza neza juu ya maisha yako hejuru y'ubuzima bwawe katika jina la mw'izina rya Yesu. Yesu Kristo. Anapenda sana Arakunda cyane kubariki maisha wezagira amaherezo y'abantu kuliko mianzo. kurusha amatanguriro yabo. Pigia Yesu makofi Mukomere mazuri. amashi Mwami Yesu, Pigia Yesu makofi mazuri. mukomere Yesu amashi Pigia meza, Yesu makofi mukomere mazuri. Yesu amashi Inua meza. mkono wako wa Ukuboko kulia. kwawe kw'ikuryo Sema Bwana Yesu, ugati Mwami Yesu, ninakushukuru ndagushimiye kwa sababu miisho yangu kubera amaherezo yacu itakuwa mikuu, azoba makuru, itakuwa mikubwa azoba makuru kuliko kurusha mianzo yangu. amatanguriro yanje. Duhicubahira Imana, duhicubahira Imana. Number 3, Icya gatatu, it is better the end. Afadhali mwisho ni ngombwa cyane cyane amaherezo kuliko mwanzo hako twogira amatanguriro wa njama. mabi. Afadhali mwisho Vyoba vyiza mu maherezo
nyumba inapojengwa, inzu igiye yubaswe, mianzo yake amatanguriro y'inzu inachimbuliwa, babanza kwimba, mchanga unatolewa, bakavanamo umusenyi, mawe inatolewa, bakavanamo amabuye, alafu kunakuwa na kuchanganya hariho rero kuguhuzanisha umusenyi amabuye, uchafu na takataka. bagaca bafata umwanda hamwe ile nyumba n'inombe. Iyo nzu inapoenda kukamilishwa, igere rigiye kurangizwa, unaanza kuona vitu ugacutangura kubona ibintu vikiwa vimenyooka, bitanguye kuja mu rutonde rwiza. unaanza kuingia katika room, wanja muri iyo nzu unashangaa ugatangara, kama hapa ni pale kavuga ati mbega ni ya nzu, hapa nachimbuliwa, ya nzu yindi barima amejaa takataka, hari huzuye inakataka, lakini mwisho wake, ariko amaherezo yayo, the finishing ya maherezo yayo inakuwa ya yari heshima. inzu y'icubahiro. Afadhali mwisho Ni vyiza kugira amaherezo kuliko meza mwanzo. kurusha amatanguriro. afadhali mwisho wofu murangiza neza kuliko mwanzo. hakutangura nabi. Naona ukimaliza vyema, niwatarangiza neza, ninaona ukimaliza vyema, ndiko ndabona urangije neza. naona ukimaliza na ushindi, ndiko ndabona wewe urangije ufise intsinzi muri wewe. naona ukimaliza na amani, ndiko ndabona urangiza n'amahoro. naona ukimaliza na furaha, ndiko ndabona urangiza n'umunezero. waliokuona ukianza, abakubonye amatanguriro yawe, utakapokuwa ukimaliza, nibakuba kurarangiza, hawatakutambua ntibazogutahura kwa sababu ya utukufu wa Mungu. bw'icyubahiro Imana izoba yashize muri wewe. Rinde waliokuona ukianza, abakubonye amatanguriro yawe, utakapokuwa ukimaliza, niwarangiza wataulizana, basobazanya, na huyu ni nani? mbega uyu niwe canye Huyu si ni nani? uyu niwe canye si Na huyu ni nani? mbega uyu ninde? Mhubiri 7 Umusiguzi 7 mstari wa 7:8 7:8 haravuga ngo iherezo ry'ikintu riruta itanguriro ryaco, kandi umutima wihangana aruta umutima w'ubwibone. Imana idufashe cyane. inasema eri mwisho, iherezo ry'ikintu rirusha itanguriro ryaco. eri mwisho wa jambo Gofuma urangiza neza igikorwa kuliko mwanzo wake. akubwira amatanguriro meza. Geukia mtu mwambie eri mwisho wako. mubwire mugenza wati amaherezo yahayiriwe amaherezo yawe. Hey, hey, hey. Hey, hey, mubwire. Geuka tena mwambie heri mwisho wako. mubwire ati hayiriwe amaherezo yawe Kuliko mwanzo. hakugira amatanguriro. Kuliko mwanzo. hako ugira amatanguriro. Kuliko mwanzo. hako ugira itanguriro. Hallelujah. I say hallelujah. Amen. Number 4. Ikigira 4, weka tumaini lako kwa Mungu shira ivyizigiro vyawe ku Mana ambaye anajua mwisho kuanzia mwanzo. iyo Mana izi amaherezo yawe kuikamenya n'amatanguriro yawe. Weka tumaini lako ivyizigiro vyawe bishire ku Mana, kwake Mwenyezi Mungu, shira ivyizigiro vyawe ku Mana ambaye anajua iyo Mana izi mwisho amaherezo yawe kuanzia mwanzo n'amatanguriro yawe. Sijui kama ndugu yangu ataitafsiri vizuri, Inge sinzi ko no bisobanura neza. sijui kama utaikamata kwa sababu nitaisema kwa English. Reka agerageze ukivuga mu kinofenofe. Uwa nitaisema kwa English. Ndayivuga mu kinofenofe, mu kinofunofu. English. Ikinofunofu. God Imana knows our landing before we take off. Imana irazi kazoza kawe. He knows our landing
Imana irazi kazoza kawe before we take off. imbere yuko uvuka. He knows Imana irazi kazoza kawe, our landing irazi kazoza kawe before we take off. imbere yuko uvuka. He prepares Iragutegurira where we go to land. ikagutegurira uri kuraje, Anatayarisha ikiragutunganiriza kule tutaenda hari kulanda uzoja kuba kabla ndege iinuke. mbere yuko inyoni ihaguruka. Ameandaa Imana iba yaguteguriye kabla ndege iinuke. mbere yuko indege iguruka, Kabla iinuke, mbere yuko indege iguruka, kama inatoka mbere Bujumbura, yuko indege iva mu gisagara ca Bujumbura, kama inatoka nimbiri Bujumbura kivi Bujumbura inaenda Nairobi, iji Nairobi, ana prepare Nairobi barategura ibiri kirategura kabla Nairobi. mguu wangu Mbere yuko utoke ikiganza Bujumbura. cawe kikuguru kwawe kuva mu Bujumbura, Anajua ibibizi mwisho ibiza amaherezo kuanzia mwanzo. kuva no mu matanguriro. Duhe icubahiro Imana. Kama uko ndani yake, Nimba uri muri yo, uwe na uhakika ugira ukwizera, ya kwamba mwisho wako wemezwa yuko amaherezo yawe utakuwa wa ushindi. azoba ari amaherezo y'ugutsindanishirizwa canke y'intsinzi. Isaia Yesaya 46 Yesaya 46 46 46 mstari wa 9. Yesaya 46:9. Mwibuke ivyabanje kubaho kera, mpaka 10. mwibuke ivyabanje kubaho kera, kuko ari jewe Mana atayindi, ni jewe Mana nta yindi duhwanye. Amen. Anajua Irabizi, mwisho iraza amaherezo kuanzia mwanzo. gushika no mu matanguriro. Anajua Irabizi, mwisho irazi intango, kuanzia mwanzo. iraza amaherezo n'intango. So kile anachofanya Rero ico Imana ikora cose kwetu sisi kuri twebwe, ambao tunapungukiwa twebwe iyo tugiye na munegene kuelewa kwetu, kandi anaachilia tukagabukirwa, neema tu irekura gusa ubuntu ya kutupeleka bwo kutujana katika miisho yetu. mu maherezo yacu. Kile tunachohitaji Ico twifuza hiyo neema n'ubwo buntu ya kutubeba, bwo kutujana, divine enablement, kugera kuwezeshwa kwa kiungu, gushobozwa k'ubumana, kufika destiny zetu. gushika muri kazoza kacu. Pokea hiyo neema Akira ubwo buntu ya kukupeleka haujafika, nurashika, huko katika safari. uracari mu rugendo. Pokea hiyo neema Akira ubwo buntu uende kumaliza. ugushikane kurangiza neza. Paulo anamwambia Paulo Timotheo abwira Timoteyo, anayekimbia mbio aravuga ati geri uramiriza, hawezi akatuzwa aravuga ati nusho utagisigane, kama hajamaliza, nusho guhabwa igitsibo mpaka utarashika, amalize, mpaka gushika amalize arangiza mbio zake gusiganwa ili apate kugira ngo kutuzwa. aronye ico gitsibo. Ninaombea kanisa Kirasengera ishengero, usichoke nuruhe kabla ya kutuzwa. mbere yuko wambika Pokea igitsibo. neema Akira ubwo buntu ya kumaliza bwo kurangiza katika jina la Yesu. mw'izina rya Yesu. Usiku wa leo Uyu mugoroba kuna watu wamechoka. hariyo abantu barushe, Nimekuja kuomba ndaje gusenga na kuachilia no neema kurokora ubwo buntu ya kuinuka bwo kukuduza katika ule muri uchovu uyo na kuendelea tena. ubwo munaniro utumuramiriza. Pokea neema ya Akira ubwo buntu. Duhe icubahiro Imana. Number 5. Ikigira gatanu, Never judge your ending. Usikawahi kuamua mwisho wako nutangure gucira urubanza iherezo ryawe kwa sababu ya vile ulianza. bivanye n'uburyo watanguye. Usijaribu kuamua Ntugagerageze guhitamwo mwisho wako guhitamwo amaherezo kwa yawe sababu ya vile ulianza. bivanye n'uburyo watanguye. Asante. Urakoze. Usijaribu kuamua
ntukagerageze guhitamwo vile mwisho kutakuwa, kujya ushaka kuzorangiza, kwa sababu ukianza niwatangura au kuanza vizuri. ntiwatanguye neza igihe watangura. Hapana, igihe watangura ntiwigeze utangura neza. lahasha. hapana, oya, hapana. oya. Usiangalie nturabe vile umeanza, kwa kundi watangura. angalia Mungu raba Imana, anaye kupeleka mwisho. Imana ahirikira kujana wewe. Job 8:7. Yobu Ayubu 7. Yobu 8:7. Ayubu 8:7. Yobu 8:7 haravuga ngo kandi naho itanguro ryawe ryari ritonya, ariko amaherezo yawe uzokunguka cyane. Amen. Rudia tena. kandi naho itanguriro ryawe ryari ritonyi, ariko amaherezo yawe ryari ritonyi, ariko amaherezo yawe wokunguka cyane. Amen. Asante. Amen. Ingawaje mianzo yako, nubwo amatanguriro yawe ilikuwa midogo, yari mato, lakini miisho yako, ariko amaherezo yawe itakuwa mikubwa. uzokunguka cyane. Neno inasema vizuri. Ijambo rivuga neza. Biblia iravuga neza. Biblia ivuga neza. Ijapokuwa nubwo itanguriro, amatanguriro yawe ilikuwa kidogo, yari mato, mwisho amaherezo yawe azoba manini. Hallelujah. Amen. I say hallelujah. Hallelujah. Ijapokuwa nubwo mianzo amatanguriro yawe ilikuwa ya kudharauliwa, yarasuzuguritse, ilikuwa ya aibu, yaramakengeretse, lakini miisho ariko amaherezo yawe haitakuwa ya aibu. nazogira. Ijapokuwa mianzo nubwo amatanguriro yawe ilikuwa ya machozi, yaramarira, miisho amaherezo yawe itakuwa ya kicheko. azoba Pokea neema ya akira ubwo buntu bwo kurangiza neza. Amen. Tena kandi amen. Twicubahira Imana. I want to give some Bible examples. Lero nataka kupeana mifano, ndashaka kuba ibigereranyo muri Biblia, katika Biblia, ndashaka kuba ibigereranyo biri muri Biblia ya watu ambao walianza by'abantu batanguye wakiwa chini, batanguye baciriritse, wakamaliza bakarangiza wakiwa juu, bakarangiza bari hejuru. Mfano wa kwanza, ikigereranyo cha mbere ni Yusufu. ni Yosefu. Yosefu alianza kama muota ndoto, yatanguye nk'umuntu arota karosi, aliyedharauliwa, yari karosi umuntu asuzuguritse, na baba yake, na sera musuzugura, na mama yake, na nyina kamukengera, na ndugu zake, n'inshuti ziwe. Alikuwa anaota, yararota inzozi, mpaka wakambandika jina, ugeza nabo bamwita izina, wakamuita kamuota ndoto, baca bamwita ati karosi. Ni hatari ndio. Ego biratina kaga. Paka wakampea jina, kugeza nabo bamwita izina, kamuota ndoto, bamwita izina ngo karosi. Geukia mtu muulize, hindukira mugenza mubwira ati wewe umebandikwa jina gani? Mbega bakwise izina riye? Mubwire. Kwa sababu ya kule ulianzia, bivanye n'ariya watanguriye. Mubwire, ntumutinye, mubwire. Muulize tena, mubwire, mbega bakwise zina aho watanguriye? Umebandikwa jina gani? Mbega bakwise zina? Kwa sababu ya mianzo yako, bivanye n'amatanguriro yawe, mianzo ya madharau, amatanguriro y'agasuzuguro, mianzo ya aibu, amatanguriro y'agakengezwe, mianzo ya machozi, amatanguriro y'amarira. Yosefu alianza yatanguye kama muota ndoto, nk'umuntu afite inzozi, lakini mwisho, ariko amaherezo yiwe anamalizia yarangije katika nyumba ya kifalme, mu nzu y'ubwami, kama prime minister, nk'umushikiranganji wa mbere. Yosefu, usiangalie nurabe pale ndugu zako, abo inshuti zawe wamekuweka, wamekuweka kwa shimo, bagushize ahantu hari ingorane, wamekupeana, baragutandukanije, baguhanahana wamekupeana Misri, baraguhanyahanya muri Egiputa kama mtumwa, nk'umuja. usiangalie nurabe ivyo bintu wagushize, hiyo ni mianzo tu, izo ni intango. Yosefu, uri kuranyumva, akira ubwo buntu Yosefu.
uzorangiza katika shimo, mu ngorane mu kinogo. Yosefu uri kuranyumva, uzorangiriza katika nyumba ya Potifa. mu nzu ya Potifari. Yosefu uri kuranyumva, amatanguriro yawe yari mato. Yosefu uri kuranyumva, amaherezo yawe agiye kuba manini. Although your beginning was small, ingawaje mbega vyoshoka bite mianzo yako amatanguriro yawe ilikuwa midogo, nubwo yari mato mato, lakini miisho yako ariko amaherezo yayo azoba makuru cyane. Nasimama katika madhabahu, magaze mu gicaniro, naachilia neema ndawe kuyugo buntu ya kumaliza vyema, kurangiza neza. Nasimama katika madhabahu, magaze mu gicaniro cyera, naachilia neema ndawe kuyugo buntu ya kumaliza vyema, kurangiza neza. Number 2. Ikigira kabiri, Mordekai alianza kama gatekeeper. Yatanguye nk'umunyezamu. Gatekeeper. Yatanguye nk'umunyezamu. Sijui juu ya Bujumbura. Sinzi Bujumbura. Lakini zile kazi zimedharauliwa Nairobi. Ivyo bikorwa i Nairobi vy'ikizamu birasuzuguritse. Zile kazi zimedharauliwa. Ako kazi k'umunyezamu muri Nairobi karakengeretse. Ni kazi ya gatekeeper, watchman. Ako kazi k'umunyezamu. Hapo ndipo Mordekai anaanzia. Aho niho Mordekai yari yatanguriye. Mianzo yake, amatanguriro ya Mordekai ikaonekana midogo, yabonetse nk'ayari mato, ikaonekana ya kudharauliwa, yabonetse nk'ayasuzuguritse. Ukimwangalia Mordekai, witegereje Mordekai, unaweza kumdharau, urashobora kumukengera, lakini ukweli wa mambo, ariko ukuri kw'amajambo, usikadharau kudharau mtu, ntugasuzugura umuntu ambaye anapumua, aho agihema, ntukamusikengere. Agihumeka umwuka w'abazima, reka kumukengera, ntukamusuzugure, usikawai, ntukamugaye, kwa sababu haujui kubera utazi kule Mungu aho Imana anampeleka igiri mujane ejo hiwe. Mordekai umeanza kwa gate, watanguye, lakini Mordekai watanguye umunyezamu. Destiny yako, amaherezo yawe sio katika gate, ni kari mu bizamu. Mordekai we, there is a special grace. Wewe ari ubuntu budasanzwe, kuna neema special, ari ubuntu budasanzwe juu yako, uri hejuru yawe Mordekai, ambayo haiwezi kukuruhusu utazokurekurira ukae milele yote, uzogume muri ubwo buzamu bw'umunyezamu, muri icyo gikorwa cy'umunyezamu. Briko za yabande, mbega muriko muravyumva ivyo ndiko ndavuga? Wanasikia. Mordekai we, kwako sio kwa gate, iwewe igikorwa cya sukuba mwizamu nuri muraririzi w'ahantu. Gate icara mu gikorwa cy'izamu is just a step. Wewe ugume wicariye gusa barengana. It is just a step. Iyo ni inambuko towards your destiny. Inambuko yo kugushikana muri kazoza kawe. Mordekai uri kuranyumva? Kuna neema special, hari ubuntu budasanzwe ya kukutoa kwa gate, kukuvana muri icyo gikorwa cy'izamu na kukupeleka bukujane katika ikulu, bukujane ibwami, katika palace, bukujane muri hariya ibwami. Mordekai we, kuna mtu, hari umuntu ari ngaha katika ikulu, ari ibwami, ambaye afai atabereye ibwami kukalia kile kwicara muri kijya kibanza cy'ibwami ambacho anakalia. Chakindi ubona yicayeko, hicho kiti ambacho anakalia anaitwa Aman, yitwa Hamani. Hicho kiti sio chake, Hamani yicayeko si ni chako Mordekai. Haleluya. Duhe icubahiro Imana, duhe Imana icubahiro.
duha Imana icyubahiro. Neema Ubuntu ya kumaliza vyema, bwo kurangiza neza. kuna mtu katika ibada Hari umuntu muri aya masengesho ambaye alianza mwaka yatanguye umwaka akiwa analia. arifise amarira. Ninakuona Ndakubona wowe wicaye katika ibada ya jioni ya leo, uye muri aya makoraniro tarehe y'umugoroba 31 31 ya mwezi ujao Disemba, ukwezi kuza turangiza umwaka, ukitangaza uzoba uriko John wiyagamo muone, imuze murabe John muone, akamo k'intsinzi, John muone imuze murabe kile Bwana ico Imana amenitendea. yankoreye. Number 3, Akarorero ka gatanu, David Dawidi. alianza kama mchungaji. Dawidi yatanguye nk'umwungere. Alianza kama mchungaji. Dawidi yatanguye nk'umwungere. Kazi nyingine kule Kenya Ibindi bikorwa i Nairobi ambayo imedharauliwa bisuzuguritse ni kazi ya wachungaji. na kazi k'uburagizi kabungere. Pita. Akaragira ukaguma uyobora, rengana canga cyahiye cyahiye, ukaguma uyobora Mpaka wakati kulihitajika mfalme gushika naho hari hakenewe umwami katika Israeli. muri Isirayeli yose. Katika kitabu cha familia, Mu gitabo cyo mu miryango, Daudi ni kama ajulikana. Dawidi yari umuntu atazwi. Wakati nabii wa Mungu Igihe umusavyi w'Imana amekuja kutia mafuta umuvugisho n'Imana ajazanya amavuta wana wa Yese, ku bana ba Yese, baba ya Daudi, mse wa Dawidi Isai awezi akakumbuka vizuri, niyaragitahura yarawiwisha mpaka watoto wale wengine wote kugeza n'abana biwe bose wajaribiwa. baragiwe. Baadaye Banyuma ndio baba akakumbuka. nico gituma se yaciye yibuka, Aravuga ati yego, kuna kengine siganya kandi gasore gato kamuchungaji kakungere kakandi kakungere kako machungani. kariya kagiye kuragira. Shukuru Mungu Shima Imana mwene kwa data, sababu Mungu kubera Imana hafanyi kazi zisha gukora ikintu kama wanadamu. nk'umwana w'umuntu. Akamwambia Aramubwira ati Isai, Samuel abwira Isai, kuna kengine kamoja mbega nta kandi gasigaye, lakini nikamchungaji. ako kandi gasigaye nako nakungere kagiye kuragira. Akamwambia Aramubwira ngo sitakaa jewe sindi bwicare mpaka ako kamchungaji kugira ni ngoga uriya mwungere nyene ujya muragizi kafike hapa. azoba ari ngani ho ndibujye mu mazimano yanyu. Watoto wale wengine wote Abandi bana bose mafuta imekataa, amavuta yarase kubamanukirako. kamchungaji Akungere kakaragizi kalipofika, iyo kige kashika, nabii wa Mungu umuvugishwa n'Imana akafungua pembe, yugurura ihembe ryiwe, akaachilia mafuta. acarekura amavuta Ikamwagika amavuta arameneka araseseka kutoka machungani umuntu w'umwungere mpaka kiti cha mfalme. gushika ku ntebe y'ubwami uri umwungere. Ubwo n'ubuntu, ubuntu bwo kurangiza neza. Dawudi usijiangalie reka kwisuzugura na kondoo za baba yako. Nurabe izo ntama za so. Daudi we usijipimanishe reka kwigereranya na mbuzi n'imene za baba yako. za so. Daudi usijiangalie reka kwiraba na ng'ombe n'inka za baba yako. za so. Kuna hari neema ubuntu ya kukutoa ugiye kukuvana machungani mu bungere ikupeleke kukujane katika kiti hariya mu gice cha ufalme. hariya mu ntebe y'ubwami. Receive that grace. Akira kiriyo ntebe y'ubwami, Receive akira that grace. akira kirubwo buntu, Receive that grace. akira ubwo buntu, Receive that grace. akira ubwo buntu. I say receive that Ndavuze ati grace. akira ubwo buntu, I say receive that grace akira ubwo buntu. from a shepherd boy, Ubuntu bukuvana ahantu kutoka kwa kijana wa machungani mwungere. Umuntu yavuye mu kungere, katika ufalme. avuye mu kuragira gushika umwami.
Kuna watu katika ibada leo hari abantu muri ano makoraniro ambao kwa familia zao mu miryango yanyu hawana majina, atamazina mwiswe kwa sababu hawana hii. kubera mudafisa amadenariyo. Jioni ya leo uyu mugoroba kuna neno ya neema hari ubuntu bw'Imana ambayo inashuka ijambo ry'ubuntu ryamanutse katika madhabahu. mu gicaniro. Jehova yire anakupatia njia. agiye kugwizina. Yehova anakupatia agiye jina. kugwizina. Grace. ubuntu Of finishing. ubuntu bwo kurangiza neza. Well. ubuntu bwo kurangiza neza. Kuna watu hari abantu katika maofisi ya kazi, hariya mu biro byabo, hata manager n'abakuru cyangwa abayobozi, hata manager kugeza n'abayobozi hakutambui, batagutahura. akirecognize, kandi akitambua iyo agutahuye rero wafanyikazi wale wengine, agatahura abakozi bose, hautambulikani. yashira abakozi imbere we Neno la neema umuntu jioni rero k'uyu mugoroba, kuanzia leo kuva uyu munyene mambo inabadilika. ibintu birahindutse. You are receiving akira a grace. kubera wakira ubwo buntu Finishing well. bwo kurangiza neza. Finishing well. bwo kurangiza neza. Finishing well. kurangiza neza. Give the Lord a shout of praise in the house. Patia ba changwe na vigelegele. Kamo k'intsinzi, komera amashyi Yesu. Mukiyakamo k'intsinzi, muyimundu umwami Yesu. Yakamo k'intsinzi, akamo k'intsinzi, akamo k'intsinzi. The last example. Reka nabakandi karorero. Yesu Kristo. Yesu Kristo alianza yatanguye katika nyumba ya punda. yavukiye mu ruhongore. Hapo ndipo alipozaliwa. aho niho yavukiye mu ruhongore. Na ndio sababu hata Herod, nico gituma na Herodi katika town yake mu gisagara ciwe yarayoboye, akajua ntiyari butahure mpaka atumane, yarigerageje kurungika abantu, aite government official, yarungise abantu, awaulize, arungika abantu arabahamagara. kuna mtoto aravuga ati ari umwana nasikia numva yoba yavukiye muri iki gisagara. amezaliwa wapi? Mbega yavukiye uyo mwana? Ni kwa sababu ya mianzo. Ni kubera amatanguriro. Mianzo yake, amatanguriro ya Yesu. Isaya anatabiri. Yesaya yarabivuze, aravugishwa, anasema, aravuga ati ukimwangalia ngo uburavye ana umbo la kupendeza, niyo yarafise munyonga habereye kurabwa. ukimwangalia umwitegereje mu ishusho ana chochote, nta kintu yaramaze, nta kintu cyo kumurata cyari kimubonekako. lakini mwishowe, ariko amaherezo yiwe, Biblia inasema, Biblia ivuga neza, Mungu mwenyewe Imana ubwayo akamuinua ikiramutuza na akampatia kiti ichimu intebe y'ubwami, kilicho juu intebe y'ubwami, ya viti vyote, irengeye izindi ntebe, akampatia mamlaka ichimu ububasha yaliyo juu burengeye ya mamlaka ubundi yote, bubasha bwose, kutoka kwa nyumba ya ng'ombe, kuva mu ruhongore hariya mu bungere. Grace ubuntu of finishing well. bwo kurangiza neza. Grace ubuntu of finishing well. bwo kurangiza neza. I see it. Ninaiona. ndabubona Ikitua juu ya. ndabubona bumanuka bukumanukako. Ninaiona. Ndiko nabona ubwo buntu bukumanukako. Ikitua juu yako. Buriko burakumanukako. Kwa dakika 2-3. Rero muri iminota 2 cyangwa 3. How to finish well. Kugira ngo turangize neza. Ko tworangiza ni gute tworangiza neza? Jinsi ya kumaliza. Ni gute tworangiza neza? How? Ni gute? Vipi? Ni gute? Number 1. Icyambere rero cyo tuma turangiza neza. Stop looking. Wacha kuangalia ulikoanzia. Hagarika kuraba aho watanguriye. Angalia unakokwenda. Rabi ugamije. Watu wengi, abantu benshi
wamerudi nyuma, basubiye inyuma kwa sababu ya kuangalia kubera kuguma beraba kahise kabo walikotoka, kahise kabo badala ya kuangalia hakuraba kule wanako. iyo bariko baraja. Nimekuambia hapa ndakubwiye nti ya kwamba God Imana prepares, Imana ikirategura, anatayarisha Imana ikirategura our land irangiza ryacu before we take off. Imana yaduteguriye amaherezo yacu tukivuka. So usiangalie rero reka kuraba kule umetoka, iyo wavuye, angalia kule raba neza neema ya Mungu hari ubuntu buriko burakujana, inakupeleka. hari ubuntu buriko burakujana. Number 2, icya kabiri, usiangalie ufahamu wako, nurabe cyane ntushire ku mutima kubwo gutahura kwawe. ufahamu wako hauna chochote, ugutahura kwawe ntacyo umaze juu ya kule unaenda, bivanye n'iyo uri kuraja. mwangalie Mungu, raba Imana, Mungu wa neema, Imana igira y'ubuntu, Mungu Imana yuzuye ubuntu. Number 3, icya gatatu, kubali, emera, process, wemere utendakazi, process wemere ibikorwa ya Mungu by'Imana. pale mwanzo, aho mu ntango hiyo process iyo migambi inaweza kuwa si nzuri, ushobora kuba ufite imigambi wayitanguye nabi, lakini ukienda kumaliza, ariko ugiye kurangiza uwo mugambi wawe utaona ugatangura kubona maana agaciro ya ile process. kujya mugambi wari waratanguje Pale mwanzo, aho mu gutangura hiyo process umugambi wawe inaweza kuwa bishoboke si ya ko kupendeza, bitari bibereye, lakini ukienda kumaliza, ariko ugiye kurangiza utaona umuhimu uzobona agaciro wa hiyo process. k'uyo mugambi wawe. Number 4, ikigira kane, avoid, usikubali, niwemere, kataa, hakana, yeyote, hakana ikintu cyose, yeyote hakana umuntu ama wese, chochote hakana umuntu wose cya kintu cyose ambacho kinaleta kinanyonya badala ya kuweka ikintu gishobora kugukonka hakukwinjiriza katika maisha yako. mu buzima bwawe. Kwa kizungu tunasema mu kizungu tuvuga ngo avoid negative energy. turaha Kataa chochote hakana ikintu cyose ambacho kinatoa kiza kukunyaga badala ya kukuongezea. hakukwinjiriza. Kwa njia hiyo, muri zirimo cyangwa izindi utaangalia uzoraba na utapokea kandi wabiraba uzotwakira neema ubuntu ya kumaliza bwo vyema. kurangiza neza. Simama kwa miguu, haguruka n'amaguru yawe, anza kupokea, utangure kwakira, anza kupokea, tangura kwakira, anza kupokea tangura kwakira neema ya kumaliza ubuntu mwaka, bwo kurangiza neza, neema ya kumaliza mwaka, ubuntu bwo kurangiza umwaka, neema ya kumaliza mwaka. ubuntu bwo kurangiza Kwa umwaka. mikono yako duza amaboko yawe, kupokea neema wakira ubuntu ya project bw'imigambi ulioanzisha watanguje na ikakwama, kandi iyo migambi ya kumaliza yaricaye niwarangiza masomo kurangiza amashuri, yaliyokwama amashuri ari waraciriye katika jina la hagati Yesu. mu izina rya Yesu. Inua mikono yako, duza amaboko yawe abiri, sema Bwana Yesu, ugati mwami Yesu, ninashukuru, ndagushimiye, nashukuru ndagushimiye na ninapokea kandi ndakiriye neema yako ubuntu bwawe ya kuniwezesha bwo kunshoboza kumaliza vyema. kurangiza neza. Bwana Yesu, mwami Yesu, ninakushukuru, ndagushimiye, ninakushukuru, ndagushimiye, ninakushukuru, ndagushimiye, ninakushukuru. Na ndagushimiye. jioni ya leo kandi uyu mugoroba napokea, ndakiriye, napokea, ndakiriye, napokea, ndakiriye, napokea ndakiriye neema ubuntu ya kumaliza bwo vyema. kurangiza Kwa neza jina la mu Yesu, izina rya Yesu Kristo. napokea neema, ndakiriye ubwo buntu, napokea neema, ndakiriye ubwo buntu, napokea neema. ndakiriye ubwo buntu. Endelea kuomba, akibandanya senga, ukipokea hiyo senga neema, senga wakira ubwo buntu, itisha hiyo hamagara ubwo neema, buntu, itisha hiyo neema, hamagara ubwo buntu, itisha hiyo neema, hamagara ubwo buntu, itisha hiyo neema, hamagara ubwo itisha hiyo buntu, neema, hamagara ubwo itisha neema buntu, hamagara ya ubwo kumaliza buntu vyema, bwo kurangiza ya kumaliza neza, na bwo ushindi, kurangiza ya n'imana, kumaliza na baraka, kurangiza ya n'umugisha, kumaliza na amani, kurangiza ya n'amahoro, kumaliza na furaha, kurangiza maliza n'umunezero, mwaka, kurangiza maliza umwaka, mwaka,
kurangiza kwa njia umwaka inayofaa. Maliza vyema urangize neza kama Yusufu, na Yosefu, maliza vyema rangiza neza kama Daudi, na Dawidi, maliza vyema rangiza neza kama Mordekai. na Mordekai. Pokea neema, Akira ubwo buntu, pokea neema, akira ubwo pokea buntu, neema, akira ubwo pokea buntu, nguvu, akira ubushobozi, pokea nguvu, akira ubushobozi, pokea nguvu, akira pokea ubushobozi, nguvu, akira pokea ubushobozi, ribazika, akira ubushobozi, pokea nguvu akira za ubushobozi kumaliza, bwo kurangiza, bwo kurangiza, bwo kurangiza, bwo kurangiza katika mu jina. izina rya Yesu Kristo. Inua mikono yako, Duza amaboko yawe abiri, sema Bwana vuga ati Yesu, Mwami Yesu, kwa uwezo mu bushobozi wa neno lako, bw'ijambo ryawe, kwa mu uwezo bushobozi wa Roho Mtakatifu, bw'amwe mu yera, ninakataa base kumaliza vibaya, kurangiza nabi, ninakataa base kumaliza vibaya, kurangiza nabi, ninakataa base kumaliza kurangiza katika magonjwa, mu ndwara, katika magonjwa, mu katika ndwara, maskini, mu bukene, katika madini, mu madini, ninakataa base kumaliza kurangiza katika aibu, mu gasuzuguro, ninakataa base kumaliza kurangiza katika kilio, mu kiganda, nakataa base kumaliza kurangiza katika machozi. mu marira. Pray, 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 Senga, pray, senga, pray. senga, Kataa, senga, haka, kataa, hakana, kataa, hakana, kataa, hakana, kataa. hakana. Hautamaliza Nusorangiza kwa nabi, magonjwa, nusorangiza kwa mu ndwara, aibu, nusorangiza kwa mu kilio, gasuzuguro, kwa machozi. nusorangiza mu marira, Pray to God. nusorangiza mu gahinda, Kataa, nusorangiza mu kataa, kigandaro, hakana, kataa, hakana, kataa. hakana. Shalababos, Inderebozoya, Shalababos. rikoteremonde, Chekete. rikozayaba, Lazelebos. rikoteremonde, Lazelebos. rikozakataya, Lazelebos. inderebozoko, Lazetelebos. rikatarabanderebo, Hallelujah. rikozoya, Hallelujah. haleluya, Mazelebozeka. rekoteremonde, Nakataa base, Nakataa. base, Nakataa. base, kumaliza kurangiza, katika magonjwa, mu ndwara, Nakataa. base, Nakataa. base, Hey! kumaliza kurangiza katika mandeni, mu majambo, Nakataa. base kumaliza kurangiza katika mu machozi, mashoni no mu marira, Nakataa. base kumaliza kurangiza katika aibu. mu gasuzuguro. Pray, 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 Senga, pray, senga, pray, senga, pray, senga, pray, pray. senga, 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 Talk to God. senga, Talk to God. hamagara Imana, Talk to God. hamagara Imana, Kataa hakana, Kataa. hakana, kumaliza kurangiza, isivyofaa. kurangiza, Kataa. hakana, Kataa. hakana, Ribasheka. rikotaya, Baba nakataa. indereboze, Baba nakataa katanase, kumaliza kurangiza, katika kilio, mu kigandaro, kumaliza kurangiza, katika aibu, mu gasuzuguro, Nakataa. dadase, kumaliza kurangiza, katika mandeni, mu madeni, Nakataa. dase, nakataa dase, Nakataa. dase, Nakataa. dase, Nakataa. dase. Inua mikono yako, Tuza amaboko yawe abiri, sema Bwana Yesu, vuga ati Mwami Yesu, kila shimo ikinogo cyose iliyochimbwa chimbwe katikati yangu hagati yanje na miisho yangu, n'amaherezo yanje, kila shimo ikinogo cyose iliyochimbwa chimbwe katikati yangu hagati yanje na miisho mema, n'amaherezo yanje, ninaifunika, bidakifu, naifunika, ndacugaye, naifunika, ndacugaye, naifunika, ndacugaye, naifunika. ndacugaye. Hey, 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 hey. Pray, 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 Senga, pray, pray, senga, pray. senga, Kila shimo. senga, Kila shimo senga, Kila shimo. ikinogo cyose, Kila shimo. ikinogo cyose iliyojengwa chimbwe katikati yangu hagati yanje na miisho mema, n'amaherezo yanje, nafunika, ndakifsivye, naifunika, ndagisivye, naifunika, ndagisivye, naifunika, ndagisivye, naifunika. ndagifuriye, funika, furira, omba, furira, omba, senga, funika, furira, funika, furira, makazokoto, rikoteremonde, Mashelebaka. rikerebozaya, Yebosh. rekosekoteremonde, Yashota. rekayabanderebozi, Yakasheketa. rikoteremonde ya, Yakosheketa. rikoterebonde kaya, Yashandalababosh. rekosekoteremonde, Yasokotobosh. rekoserebonde kata.
Inua mkono wako wa kulia. amaboko yawe ukuboko kwa kw'iburyo. Sema Bwana Yesu. Ugati Mwami Yesu. Kila ukuta impome zose uliojengwa byubaswe katikati yangu imbere yanje na miisho myema n'amaherezo meza na bomoa ndakimenaguye ndakuye ico gisika kura ico gisika kura ico gihome kura ico gihome kuramwo ico gihome senga 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 menagura ivyo bihome menagura ivyo bihome senga 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 menagura ivyo bihome impome zose kila ukuta impome zose kila ukuta impome zose kila ukuta impome kila zose ukuta impome zose kila ukuta impome zose kila ukuta impome zose kila ukuta impome zose. pray Senga pray senga talk to God. hamagara Imana. Bomoa Senga kila ukuta impome zose bomoa menagura kila ukuta menagura izo mpome uliowekwa izo mpome zashizwe katikati yako imbere yawe na miisho myema n'amaherezo yawe kila ukuta impome zose uliojengwa zubatswe katikati yako imbere yawe na miisho myema n'amaherezo yawe ubomoke sasa menagura 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 ubomoke sasa menagurika ubomoke sasa hongagurika 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 kwa jina la Yesu izina rya Yesu kwa jina la Yesu izina rya Yesu kwa jina la Yesu izina rya Yesu. inua mikono yako Uza amaboko yawe abiri sema jioni ya leo vuga ati uyu mugoroba napokea neema ndakiriye ubuntu napokea neema ndakiriye ubuntu ya kumaliza vyema bwo kurangiza neza napokea neema ndakiriye ubuntu ya kumaliza bwo vyema kurangiza neza. ipokee sasa Bwakire ipokee sasa akira 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 ipokee sasa akira. kuna mtu anapokea Hari umuntu ariko kuna arakira mtu anapokea hari umuntu ariko arakira kuna mtu anapokea hari umuntu ariko arakira upako ubwo usigwa